igihugu cy'u Burundi kirafise uburyo, igihugu cy'u Burundi kibuze uburyo bukoreshwa nabi gusa. Amafaranga turayafise akoreshwa nabi, usanga akoreshwa n'akagwe k'abantu gatoya, aho kurangura imigambi yoteza imbere abanyagihugu ugasanga ari kurangura imigambi ateza imbere umuntu. Usanga hariho ibi bigo ndangakaranga byibutsa kahise ku Burundi, ibigabiro nk'izi za musée vivant, usanga ubunyi bidafashwe neza. Akarorero ibigabiro hamwe biratemwa, turabona musée vivant ingene imeze ubunyi mu kiringo c'imyaka indwi. Mu kiringo cawe c'imyaka indwi wihaye imyaka ingahe n'uburyo bungana gute kugira ivyo bibanze bizobe vyasubijwe agateka bizobe vyasanuwe? Je nibaza ko umuntu yaravye neza uko vyifashe ico bita mu Gifaransa état des lieux, burya sina byinshi si by'umurengera. Umuntu yaravye neza akagira état des lieux, je nibaza ko mu myaka 3 canke intarenga bya byamaze gusanuka. Uburyo ico kibazo abantu bama bakimbagije bati none mbe wewe wikuvuga ama programme ubwo buryo uzobukura hehe? Igihugu cy'u Burundi kirafise uburyo, igihugu cy'u Burundi kibuze uburyo bukoreshwa nabi gusa. Amafaranga turayafise akoreshwa nabi, usanga akoreshwa n'akagwe k'abantu gatoya, aho kurangura imigambi yoteza imbere abanyagihugu ugasanga ari kurangura imigambi ateza imbere umuntu. Ugasanga nk'umuntu arubatse nk'iyi nzu mu myaka 3 ariko arakora 3, ugasanga ingana nk'uko, ugasanga arayubatse, ugasanga ibyo tuzaniye amafaranga nk'ibi by'amakori n'amatagisi bitozo bija mu mifuko y'abantu, ugasanga nk'ibyo tuzaniye amafaranga nk'ibyo gucukura ubutare n'agataka abantu bajya komisiyo gusa. Burya ngaha tujya komisiyo gusa kandi sitwe tuyije abanyagihugu, biribwa n'abantu bakomakomeye kuko ntibashikira. Ugasanga bwa butaka uko babwimba birateye ubwoba. Icyambere coco barapatana nabo bapatana nabo bagirira amasezerano bagahana amahera ajya komisiyo, bagaca bagenda mu gucukura bakicukurira bo nyine. Mfate nkahi wacu aho mvuka mu ntara ya Bujumbura rirara abantu biti Mutamu, hari ahantu bacukura bitwika kahara bacukura ibyo butare nyene. Twaratangaye twumvise yuko abacukura bacafata nibo bagasha mu mifuko byose bagatwara gupimira iwabo. Inkurikizi yavyo niyi, inkurikizi yavyo ndi tuzomenya ubwoko bw'amabuye arimo ko mu kugira iyo kontra bagiraniye bavuze ati muzocukura gusa reterera bagaca bajana bagapimira iwabo. Icya kabiri ntumenya uburemere burimo, ingene bungana quantity ingene bingana birimo. Ama rero sinzwa nteye inkuru ati mu nyuma bagiye babona ko hoba harimwo ico bita oro, ico bita uranium, bacatangura gutatarika ati ifo gusubiramo iyo konda ico bita avena. Nabwira ati dufise imyaka 25 iyi kontara idakorwa ko nibyo twandikiraniye. Kindi rero twabonye nuko muhinga waho yabimbariye igituma burya amafaranga agenda kwinshi. Yambwiye ati burya rero ni muhinga hakora ingene biyimba nk'umwapatanye ko biyimba imyaka yo 25 baca bimba by'imyaka 50 56 muri uwo mwanya nyene bagazoca bagenda bagastoka iwabo. Hamugize ngo urakorora ya myaka eze ngo murabe ingene mwosubiramwo kontra, baca kubwira bati twasanze byaranateye n'agace ntaco bikimaze kubera bafise iyi ya myaka, kubera nawe kuja kwimba ndaco bikoresha nabyo ushobora kwimba bishoreheye sinzi ingene bavyimba. Baca kubwira ati nahora ndaguha igihumbi aca guha amajana 5 ugaca wemera. Ya mahera rose yavamwe rero n'amafaranga y'agaciro yoje gufasha muri bya bikorwa. Ibyo byose rero nabyo nyene nibizosubirwamo kugira amahera aboneke. Ntitwagiye ku gisata cerekanye amahera yoboneka, hariho ibintu byinshi byerekana ingene amahera yoboneka. Iyo ngira tuzobivuga n'ubundi muzi. Iyo nanishe kuri ya kibazo cy'abajije ati mu myaka ingahe n'uburyo. Uburyo burahari
bukoreshwa nabi, hari ubwo twifitiye, hari n'ubwo dushobora gusaba inshuti n'abagenzi mu karere cyangwa ahandi bakaduha, kuko nyamwigenda ko nta kintu na kimwe ashobora gushikako.